Imana ishimwe ku bantu bafite inyota ya mpwemu yera. Ugomba kunezerwa muri mpwemu yera. Banza unezerwe mu kwihana icyaha cyose kabisa, aho uzonezerwa. Ariko niwapfa kuyangiza ukaza gupfukamanga wihana ibitari byo, ntibikunda. Nta munezero w'ijuru uzoronka, uzosaza uko. Ko Yesu azogaruka kujyana unezerwe. Niyo munezero numva cyane cyane nagomba kukubwira. Ibisigaye bisanzwe ni ibyino mu isi wacu, turabikeneye muri umubiri. Ntawo byanka bisaba kanezerwa, ntawo saba Imana amagorwa cyangwa ubukene. Hari uwo bisaba, yosaba kuba umugorwa murushwa, kuba utagira n'igihumbi n'ibihumbi bitanu. Oya, wosaba kuzurakoroza urya uhindura ko ari mu isi ndabikaza birakudufasha. Ariko cyane cyane ivyo ntubishije ku mutima cyane ngo biguhereze ubiheze ku bugingo bwawe, ariko unezerwe n'ibi by'ubugingo budashira. Nagomba gusoma mu cete cyandikiwe Abiroma. Icete cyandikiwe Abiroma igice cya 15 kiravuga kubwo munezero naco. 15 kuri 13 haravuga. Abiroma 15 kuri 13 havuga ngo Imana itanga ivyizigiro, ibuza umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera, kugira ngo murushize kwizigira ibizoba mubihawe n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Ni ijambo rikunda kunezera. Uyu murongo n'umurongo umwe, ibi byanditswe ku murongo umwe, ariko harimo amajambo avuga Imana, ivyizigiro, kuzuzwa umunezero wose, amahoro, n'ubushobozi bwa mpwemu yera no kwizigira ibizoba. Urumva n'amajambo nezera cyane. Umuntu afise umunezero, afise amahoro, afise ivyizigiro, afise Imana, yizigira ibizoba akabinezererwa, uyo muntu menga arafise ubutunzi. Arafise ubutunzi koko. Rero uyu muntu numvise uyu mwanditsi yandikiye Abiroma, Paulo yandikije ijambo ryiza cyane. Aravuga ngo Imana itanga ivyizigiro. Ivyizigiro ni vyiza cyane. Iwacu hariho umuntu yapfuye mu minsi yahera. Umwe yarakanka mu kanywa bati nibiki ni ivyizigiro. Bati nawe ivyizigiro banza gukanka mu kawuri ngo ni ivyizigiro. None ivyizigiro rero ni ibintu binini cyane. Kwizigira ibizoba, avuga ngo ibuzuzi ivyizigiro n'umunezero mubihawe n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Ngaha kuzuzwa ivyizigiro, harya murasoma mu Baheburayo igice ca 6 nibaza kuri ari 8, sinasomye 8, 18 na 19. Uwasiguye yavuze ko ivyizigiro tubifise nk'iziri ku mutima kigumye, siko? Tubifise nk'iziri ku mutima kigumye cinjira hirya, aho Yesu yatwinjiye amaze guhinduka umuhezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki, ngo kizirikiye mu mitima yacu. Ico wadusobanura ngo kimeze nk'igitiyo kirimwo amavuta, ngo kizirikiwe aho Yesu ari. Aha mwisi aho kizirikiwe mu mitima yacu. Ico kigozi c'igitiyo kidugamwo ngo ibimeze nk'amavuta y'umunezero. Uwo munezero rero uzirikiwe muri Yesu, ukazirikirwa mu mitima yacu. Nico gituma umuntu w'Imana yumva umunezero, yumva bavuze mu ijuru ukamenga bavuze iwabo n'aho atarajayo, siko?
umenga bakomye ku rutsinga rwawe, umenga uvuganye nabi wanyu, uranezerwa cyane kandi uwo munezero utangwa na mpemu. Nta muntu atanga umunezero nk'uyo. Yesu yavuze ngo umunezero ntawe uzowanyaga uwanyaga. Dawudi yababajwe nuko umunezero wiwe wanyazwe n'ibyaha yakoze. Umuntu arashaka kunyaga umunezero ni icyaha. Nta kindi kuba umunezero atari icyaha. Nta kindi kibuza umuntu amahoro atari icyaha. Icyaha kigukwega umenga ni sawa. Satani akiguhendahenda muri icyo cyaha umenga nta tungabiriza umurisho, umenga nta munezero usumba icyo. Uhereye kuva mu byaha ugacika uja kure nk'uko Dawudi yagize amagorwa menshi. Aradonda iyo yaje ngo aje kuregera ngo ahunge Imana, ngo asanga Imana ntiyamubona. Niho yavuga ati agaruka gusaba Imana ati unkomore wa munezero. Aravuga arababara rwose kuko yanyazwe. Umuntu ashaka kunyagwa agenda kandi akabona, akanyazwa n'umwanzi Satani. Aha twaje ngaha twaje gusigura ijambo ry'Imana, abantu b'Imana ngo baryumvise. Namba wingaha baranyazwe, siko? N'umunsi mwiza, n'umugoroba mwiza w'amahoro gukomorerwa isho wanyazwe. Wanyazwe umunezero n'ikintu kimwe cyane. Abantu bafise ingwara, hariho nk'abagwara umutima, njyana diabete birimo. Iyo atanezerwa akaba umuntu afise imyabaro y'iminyamikomo w'uburake, ngo afise umutima bica biduga, siko bavuze? Biduga. Bisaba kuzura nezerwa. Umunezero ugakora ikigusha guca ku mutima, ugaca wumva n'umutima ugacugenda neza. Ariko ujira babara urakahura n'akantu uvumba wiruka ko tungo washana ngo urakabona ngo nungene gasa n'ingukiko po. Bas umutima ucuduka. Rero unezerwe cyane. Biriya baba unezerwe cyane. Kunezerwa rero bizana amahoro, bizana agakiza, bizana ubushobozi, bizana ibyizigiro. Ni umunezero udasanzwe, ni umunezero uhabwa na mpemu yera. Mpemu niwe watanga umunezero. Mu binezeza nabonye nta kirusha umunezero mpemu yera, siko? Nyuma yavuga bagomba mpemu yera mugaca muhinduka mwese. Aho ntimwari muyinezerewe, umbega buri maraca inezerwa. Wumva unezerwa mpemu yera ugeze ryari? Kugeza upfuye kabisa. Usenga Imana nambura umupentikoti, usaba Imana umunezero, ubwami bw'Imana. Twabyumvise abasiguzi bagenda babivuga. Twavuga byinshi muza ugakurikiza ku bwami. Kuko uvuze ntuvuga iwanyu, wowe ushika uvuze neza. Hari umuntu avuga iwabo nabi. Oya. N'abari abakozi b'Imana kera mu kavuvi wacu, jewe sinagize bahati kuguma ukore wacu cyane. Ariko ndabana nti mwabana. Jewe ndahabwiriza. Nako kabari. Aha rero ishuri ya mbere kuva kuri Kiremba. Aha bazungu baje basigira boshiraha. Nagomba kubakira kwinshi. None hamwe boza ndibasange ikiniki. Mwakutakindi. Uri munsi ndiye twagiye abanyakiro twagiye mu cunamwe wabo apasi mu cunamwe n'abatabazi nabonye. Hanyuma yo bati tugomba kuja mu Kavumvu, bari basengana umurezi wacu. Baje mu Kavumvu, ati jani watu bari n'ibyo rashize. Kuko hari icyo nene abakebuyeko. None rero iyo umuntu navuga ndabavuga nti sinzovuga nabi wacu, oya ndahabonye ikintu nzobakebura. Nta muntu avuga iwabo nabi abari gito, siko? Yego kwe. Ndobanza kubakebura nti none nta muntu yo kumva bavuga mu ijuru ngo avuge ngo ntacyo muri ngo mvuga ijuru ngiyi. Ari umukristo ucumva bakomye ku rutsinga rw'iwanyu.
n'abahamagara n'ijumba kudaguhamagara niyo marama y'ingano atahamagara imuhiri wamwe baze kora amaboko ntibikunda. Iwacu mu ijuru turahanezererwa. Aha mwaje ngaha mwuzuye none bamwe ngiyabaza watashe mwari benshi kiyari turuta. Mwaje kurondera inkuru ziwacu, inkuru nshasha ziwacu. Twamana amakuru mashasha y'iwacu adutera umunezero, amakuru y'ibwami siko ngo shari yari umuserebanya abona ko ugenda wahuzagizwa ngo uhura n'imvuvyi, ngo imvuvyi ngirabaza ati mbeshaho he muhororeza nibiki, iti n'amakuru y'ibwami anyuzuyemwo. Bati ibwami bivuze iki? Ati ibwami bivuze ko ntihaba hakiri umugabo amirira ubundi busa. Nacago cha yatinya kwiyo iyo mvuvyi kirya. Urengana da. Amakuru ibwami wacu niyo handuka ubushobozi bwose, niyo handuka ububasha bwose, niyo handuka ingabire zose, niyo handuka ubushobozi bwo kwizera ibizoba, kwizera kw'iby'impemu y'Imana yavuze ari by'ukuri, kw'ibyo Yesu yavuze, kw'ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose bizoshika kuri wacu ari mwiza. Unezerwe nuko uzohava utaha iwacu. Iwacu nta magorwa ariho siko, iwacu nta miruho. Twama twagize ingorane iyo ubuze umuntu n'umubabaro mwinshi cyane. Twarababaye kenshi kabisa, tukabazwa n'ibintu bibaye mu gihugu ukumva umubabaro. Tukaja kugandara, urabona mu gihe natawugandara ndi umwana mutoya njyaye n'undi umuhungu wacu ryari izina yandutara umugabo akuze maze kubaka. Njya kugandarira umuntu atabyaye agasanga yitwikishirago natwarara ngaho mu gucana gusa ndakivuga amagorwa. Ariko umuntu w'Imana nanezerwe ntagandare. Abagandaye barababara bamemererwa nabi. Nabonye ejo bundi tuja kugandara aho umukuru w'igihugu yitavye Imana, nkabona abaje kugandara bakaririmba bagasenga, niko kwa rugandara kwaho. Yego nivyo bya mbere nabibonye, bakaduha kuvuga ijambo ry'Imana, gushinga intahe kugira ngo akayaga gase nkakaza. Nabonye umwenda bisumba kuruti byo nagenda abona. Unezerwe kuko tuvuga iwacu umuntu wumvise ngo yapfuye yihanye bari munezero, naho byari umubabaro hari akantu gacamwo ku munezero kumva ati uyu azoboneka imbere y'Imana. Ndanezerwa cyane iyo tugiye ku maziko, hari aho kenshi mpemu yambare ati namwakiriyo. Byanezeye umunsi umwe twari tugiye ku maziko, umuhungu ntasenda muzi yaguye Bujumbura, abavyeyi bari twari tuzinanye. Hanyuma rero umukozi w'Imana arambaye ati ngwino mu cugamo, bambe ngwino ngicu uvuga, bari baduhaye twamenya ya nyacovuga kiri. Ngigiye mpema arambare ngo numbivuge namwakiriye. Ndanezerwa cyane umuhungu zenda muzi nabonesho gusa ifoto ko yaki baciye bashinga ntayi Bujumbura, ingene umuhungu yamugwa neza yagonzwe n'ikinga, ariko ariko umuhungu yaje kugira mariage bagiye kumuramusa. Urumva rero umunezero iyo wavuze mu ijuru hatagira imibabaro n'amagorwa ucunezerwa. Umuntu w'Imana bakwiye kunezerwa nk'uko twumvise cyane cyane nuko yahariwe afise ivyizigiro. Uyu musiguzi Paulo yavuze ngo ibuzuze umunezero wose siko, kuzura umunezero wose. Ungana icyo umunezero suri waha mwisi, n'umunezero wose ubwami bwo mu ijuru, umunezero uko inzambi zovuga bapfuye akazuka, umunezero uko tutazohera mu kuzimu, umunezero uko tuzova mu kuzimu tukaja mu ijuru. Duca mu kuzimu ngo ni nk'ishanzu, duca mu turengana tuja ibwami. Munezerwe cyane. Paulo yandikiye Abafilipi ngo mwami munezerewe. Mwisi turanezerwa tukonye kababara, ariko umunezero w'impemu
iyo wakiriye mpemu yera wamunezerwe n'ivy'ibwami vy'iwacu vy'imwijuru. Nanje naranezerewe kenshi. Abandi ejo sinzi umuntu yavuze ati we ati nezerwa, umuntu w'umutamazi aranezerwa sigakunda, haraho bitagishoboka umve bikanyava ngaha byarakorose. Ubundi yagataha nugwaye ngaha amaso nintaco ngwaye ati urakwifuza uragwaye ntabyo ngwaye ibi ni by'ubusaza byakorose. Yego banyamure ubusaza ngo nukugwara ugwara ubusaza noza. Hari undi ati genda mpibihumba amajana ndwi genda guha umuti ntuzire byose bizohera. Basha abantu bavyumva ngo ni sawa papa ngo mutanga kabisa amahera ndayakuye ngo bagija mfizi ngo mbagi mfizi yose wibikanyavya busaza kweli ntibikunda. Iwe yaruko kwishira amahera zinamwemerera none nyabati nta myaki amajana besigaje ruzohava ruza siko. Ariko nigwaza rugatwara ibikanyava twebwe tuzoshika basha siko. Tuzosa na Yesu, tuzokayangana nk'Imana, tuzoba twambaye ukudagipfa. Abanezerwa munezerwe rero. Tuko turasengera iherezo ryacu ngo twumvise ngo umuntu w'Imana umunezero wuzure mu mitima. Yame yuzuye umunezero nk'uko Yesu yavuze ngo arabasabira abigishwa biwe ngo umunezero wabo wuzuzwe. Sinzi ko umunezero wawe wuzuye, sinzi ishanyaza umunezero mu mutima wawe. Hari umuntu akora ibintu akamukirisu kwera ko umukirisu je nta vyana nzi ko mfise. Sinabwigere menya ko icatumye mpemu yatanza ko ari vyahana n'imfise ko ntavyo narizi ka. Ariko hazi ndavanyira bishise urwo ruzi ruhagarara imbere yanje ndabona ibivumba bariko mishuka hori ayidavya ivyo bibabari ruzana ubwa kabiri nivyo n'ibibabari ubwa gatatu ruza rutomanuze tagira na kasi na gato niho n'ubujuju mpemu yera. Mene data mwama mwifuza umunezero wa mpemu yera. Imana ishimwe ku bantu bafite inyota ya mpemu yera. Ugomba kunezerwa muri mpemu yera. Banza unezerwe mu kwihana icyaha cyose kabisa aho uzonezerwa. Ariko niwapfa kuyangiza ukaza gupfukamanga wihana ibitari byo ntibikunda. Nta munezero w'ijuru uzoronka, uzosaza uko. Namuri umupendikoti ugomba kuba umupendikoti w'ukuri wacu icaha akakigaragaza. Uzonezerwa, Imana izoha umunezero, ukamunezerwa umva umunezero w'iwanyu mw'ijuru kwa data wa twese kwa Yesu Kristo. Navuze umukozi w'Imana reka ndabashingira intahe ndavuga nti umunsi nashize mw'ijuru nzobashi abijuru bampaye umwanya nzoshinga intahe y'Imana ngo ivyo ntibizova. None tuzokigira ikungu inone kumva bapfu bazomenyana byagobora kuvuga ivy'Imana yankore data nzobora gutazira Imana no kwishimira ivy'ankoreye ibikunda ndavyumva zoivu ndobagize ikigugu se. Aya ugiye tuba abapfumbavu atibuka ko twaciye mago